Ndabaramukije bakunzi ba Argos TV ndabipfuiza amahoro y'Imana aho muherereye hose ndashimiye ko mwahisemo kudukurikirana kuri no munsi turi muri kinanira ya kabiri aho twagendeye umunyamyuga akora imyuga imeze nka tuyimenyereye mu Burundi ariko wowe akawukora mu buryo budasanzwe uburyo bwiharije ukwiwe reka twinjire tumuganirize atwidondore kumbure benshi muhora mumwumva ariko no munsi turamubona aratuganiriza kandi atubwira ibitari bike ku mwuga wiwe kazi. Nitwa Ciza Viateur abasanzwe nkora uyu mwuga muri ndakora umwuga wo coiffeur uyu mwuga nawutanguye araheze imyaka itari mike ko ndibuka hari mu 2000 hariho projet yitwa Criege y'abafaransa yakura abana mu barabara icyo gihe nanjye nari umwana wo mu barabara nyuma yakorana na Ministère de la Jeunesse et Sport batwegeraniza hamwe batwigisha imyuga itandukanye kuvuga watora umwuga ushatse kwiga je ntora ibi byo gukora imishatsi ibi byo kumwa no gukora imishatsi y'abadamu nibyo nkora kugira ngo tubitangure mu misanzo kazi kose ikintu giyemwo yari umuhamagaro wawe naho kura n'ibibazo biragenda neza tukibitangura ego mu byari bigoye kuko twakorera abandi twembere nta ni sinovuga ko hari na n'abashimana n'itaye baduhaye kuko twe nyine batubwira ngo itubaha ifi ahubwo tubigisha kuyiroba rero ko twakwigishije genda ugerageze ushobore kurondera nyene ubandanye ukora rero kubera amastage twakorera amasado coiffure rero abantu twakoresha badukoresha amastage baciye baduha akazi nuko ico gihe nakorera umwuga witwa Shariza yakorera ngaha haruguru mwese haruguru rero uko nagiye ndakora nkora buke ngenda ntera imbere byagenda nanje niyumvira kuzogira saro yiwanje nyuma rero nkagenda ndabika amahera make birashikaho nshobora kugura saro yiwanje aka kazi nta kazi na kame ko uvuga ngo karabuze inzitizi kuko akazi kose kugenda buke nk'ubu maze imyaka 20 ndagakora umvise ko hari muri 2000 ubu duhejeje imyaka 20 twaragenda duhura n'ibibazo bitandukanye ariko kuko wari umuhamagaro numva ari ndabikunda ubwa mbere narakunda kumwa bwa kabiri ndiko ndabikora nahatamahera naronka ko ubwa mbere namwera twamwera desase nkana ifro namwa abana nkamwa n'abapapa mu turaduga tumwa abapapa twamwera 5 amajana 7 iraduga umba nta motivation uvuga ngo harimo amafaranga narijye abakwafere benshi ntibari citegerezo yaho wari kubona ko umufise inyota yuko kwiga uwo mwuga wo coiffeur ariko uko twagiye turakora mu nyuma narose promotion ntangura kumwa abadamu urabona ko umwa abadamu rero niho naciye ntangura kuzonda amahera abundi hari inzitizi nyinshi kuko ubwa mbere umuyaga nkuwo waracika ugasanga nta groupe electrogène dufise ico gihe nta kubera uburyo bwo kuyigura bwari bugoye muga uko twagiye turakora tugiye turonka materiel biragenda neza kuko abadamu n'abantu beza cyane nivyo nukuri bavyaye umukiza uko umudamu baragira publicité n'ingoga iyo wakiriye umuntu acha kugira publicité ubwo nyene rero nukuvuga uko nagiye umudamu wa mbere twakiriye yari umudamu washaka mu gihosha ngira ntanyibuka no kunyibuka niwe natanguye kwakira mu nyuma acanzanira azaranzanira abandi badamu kuvuga uwasanze bamuwe neza baramubaza ninde yakumoye ni Viateur hama bica bigenda biraduga kugeraho hamwe twaramwe abadamu basanzwe ahandi twamo abigeme b'abanyeshure mu nyuma biraduga aho tuzaturamwa n'abakadre bana kuva novuga nka 2005 2006 2007 igihe Madame Son Excellence yimoshije naturelle
byaradufashije cyane kubera iki gihe abakongomani nibo bajya amafaranga kuko barasokoza wari uwo muco wabo natwe twatangura gukoresha naturere hamwe abarundi kazi rero batangura kubona yuko ahubwo n'abategetsi bashobora kwimosha naturere atari uko babuze amafaranga ariko ari uko bashaka gusa neza bica bituma turonka abadamu b'abategetsi batandukanye kubera umwera uvirukuru ugakwira igihugu cyose ubwame ico novuga cyo cyadushikanye aho tugeze uyu munsi icambere nugo novuga kubandanya ikintu wagitanguye ukabandanya ico jewe mu bo twatanguranye ndibuka abo twatanguranye kumwa abo twiganye bamwe baragiye hanze nivyo baja gukorera muri South Africa abandi baragenda Nairobi abandi ubunye bari mu Buganda je narabandanije ndaguma ngaha Chris rero bandanije uri mu cyakibanza abakiriya bazora kwiyumva mu hama ikindi naco kwari kuza turamiliyora akazi aho twaza tuyumvira gukora ibindi ugasanga okare twaramwe abadamu gusa ukamumwa vyonyene ariko mu nyuma twaratanguye kuza turashiramwo ama produit ugasanga urashizemwo ibintu kanaka n'ibindi kanaka ugasanga Chris abantu bakwizera ubakorera vyiza bikaca bituma akazi kawe kagenda karabandanya neza hanyuma uwo wakoreye neza arabaza mbe ninde yakubwiye cyo ganifiateur cyo bituma rero tumwa abadamu benshi bunye abadamu bavuye ruguru nkundi ko ndamwe yavuye nk'akarorero yavuye itora mu mugamba ukuvuga nawe yarabonye ivyo dukora akumva umenga yakwimosha abitora baruguru mwaro Gitega Kayanza Ngozi ego je cyatumye mva ruguru nkaza kwimosha nga kwa Viateur narangiwe na murumunanje mbwiye ati ari umuntu yitwa Viateur mu Kinani ati aramwa neza naturere ati yo mishatsi yawe kayipanga neza ati yamushitse ruguru batanakumenya cyo turagenda uhanyireke acaranzana abino abangaha mu Kinani na nyene Chambia turaza ndakwereka niwe yanzanye ngaha vraiment kandi nimosheje rimwe ndari ko ntaza kwimosha ruguru ubu ntonda ngaha imisi yose impenga heza amezi 3 nkaca ngaruka ego nico cyatumye ndahamenya narangiwe no muri umunanje yubatse ino ego no bahanura bapfuma baza akabigisha vraiment navyo baramenya neza ruguru bagira ibintu nyene byo kwikurayo mugabo baronse nk'ubigisha nabone bo bikora ngira ubukene cyangwa kutaronka imodoka yo gushika inama era nitike no bahanura kuvyiga neza bakamwa abantu neza naje bamwa neza nkuko sinogaruka bashangumaye yego hanura abanyamyuga muri rusange mu Burundi abanyamyuga sito abafundi baraba maronete no bahanura kuba abantu bavuga ko bimvuga kuri iyo baguhaye ikintu rero gicatumye nshobora gushika kure narabaye mwizigwa muri byinshi muri bikeyi n'ubu rero cyo bituma nza ndafasha n'abandi